nama yahuje abakozi b'ishirahamwe mituwele bakora mu magishe na farumasi zitandukanye iyo shirahamwe umuyobozi mukuru wa mituwele Anosiate Sendazirasa aravuga uko bakiriye iyo nama y'ubushikiranganje busanzwe bubarongoye akavuga ko yatumye umwe wese azoshobora gukosora tutagenze neza. Twashimiye rero cyane umushikiranganje kuba yashoboye kudutumira ko abo bakora mu magishe hamwe n'abakora mu mafarumasi ya mituwele hamwe nabo twarungitse mu mafarumasi partenaire kugira ngo duhane impanuro. Burya mituwele aha mubona abantu bayidogera ni ibintu bisanzwe cyane kuko mituwele ntiyakira abantu baje banezerewe, ntiyakira abantu baje batwenga, yakira indembe, yakira abababaye, yakira abagwaye. Umwe n'uwundi barashobora kuvugana nabi, aricyo gituma twategerezwa kubibutsa, kubigisha twarabigishije mu kwezi kwa kabiri, twarabigishije uko bakira ku kazi. Ariko rero burya hariho na kamere k'umuntu gatuma kumbure atatigenza neza, aricyo gituma twebwe tuguma twibukanya. Hanyuma ikindi kintu nacyo ni uko abakozi bo mu mafarumasi nabo nyine bari bakeneye yuko umushikiranganje baganira, na cyane cyane ko mu mafarumasi ya mituwele twari tumaze igihe by'ukuri tutaronka imiti. Turangurirwa na Kamebu itadushikaniye umuti muri ayo mafarumasi ya mituwele, ayo ma ofisine. Imyidogo iba myinshi kandi imyidogo ntishobora kuba kuri Kamebu, imyidogo ntiba ku bandi, iba kuri mituwele biciye kuri abo bakora mu mafarumasi ya mituwele. Aricyo gituma rero uno munsi kabaye akaryo keza ko kuganira ku bigenda nabi, aho kumbure batitwara neza mu kwakira, basubire bibutswe inyuma y'inyigisho baronse. Cette fois-ci bumve ko n'umushikiranganje avuga cyo kimwe natwe. Hanyuma kubitari byo naho erega umushikiranganje nawe abashe kuronka umuco kubita twega, ariko vyega ubundi bushikiranganje butandukanye nawe abimenye kugira ngo ashikiriye ari mu nama muri leta abashe nawe gushikira abagenzi biwe, ababwire naho ikiba kigoye kivuye ku bandi ariko vyitirirwa mituwele ariko atari mituwele, kandi ibyo navyo biriho nibikomeye cyane. Umuyobozi mukuru wa mituwele nkuko abandanya bivuga ngo hari ibitagenda neza bivuye ku bakozi b'ishirahamwe, ariko kandi n'abanywanyi nabo bose ngo ntibera. Anosiate Sendazirasa agira akavuga ico uruhande rw'ishirahamwe bariko barakora mu ntumbero yo gukura mu nzira utwo tunenge, na cyane cyane nk'ishigwaho ry'inimero itariha umunywanyi ashobora guca ko mu gihe akeneye ubufasha. Nk'uwo mushikiranganje yajazi cyane cyane yuko abatanga imiti ya sampusa nk'ayo y'amaspecialite ari muri mituwele n'iyindi miti idakunda kuboneka, iyo tuyifise yuko kenshi ari mu mafarumasi ya mituwele habe namba abantu bimana imiti kugira ngo bayitange 100% kuri sampusa n'amafarumasi akorana na mituwele. Ariko iyo twayamenye ndetse n'ubu twibutse n'abandi bo bafise iyo migambi, iyo twabamenye turahagarika amasezerano, n'ubu dusura kubibibutsa. Icyo umushikiranganje yadusavye nuko tutohagarika gusa amasezerano, ubu twoza turanapubliya tukabafisha bakamenya yuko hariho farumasi yahagarikiwe amasezerano na mituwele, ndetse tugaca twandikira n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yabemereye gukora, yuko abo bantu batifuza gukorana na leta kuko bakorana nabi na leta, kugira ngo n'ababemereye babahaye amasezerano kugira bakore nka farumasi bashobore nabo nyene kuyahagarika, kuko nibo bashobora kuyahagarika. Umwanzuro nuko tugiye kugenda kuri terrain. Umushikiranganje yababwiye yuko azobona bamushikiriye
tuzoba turi kumwe canke tutari kumwe, na twebwe ace hariya natwe duce hariya, kugira ngo aho bariko baravyitwaramwo nabi kuvyerekeye ku rwego rwa mituwere dushobore kubafatira ibihano bibereye nk'uko basubiye kubitwibutsa ati ni ukuza turahana duhasha, kugira ngo no ku rwego rw'iwacu abo baba bavyitwaramwo nabi tubahagarike. Mu majambo make, nimero vere, nimero itariha, umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuyikoresha, ariko twagira tubabwire yuko iyo nimero 105 uzoyikoresha ukoresheje umuhora wa Onamobe canke ijya telefone yo mu nzu, kuko dukorana iyo nimero ni ya Onatel. Arico gituma uzoshaka kuvuga akamubakiye kose agiye akakigwa nabi, agiye agafatwa nabi hariho hose, ndetse no muri izo farumasi partenaire akagenda bakamubwira ati uyu muti ntawo uhari, araca asubira atuma uwundi arabe ko bawumuha, abonye bawumuhaye kuri 100% aca telefona kuri 105, aca telefona kuri 105, hanyuma natwe tugira ico twikorera, kuko si ukuvuga yuko abantu badashobora kubesha, ariko natwebwe bica bijamwo itohoza. Buryo uyo muntu abikoze abasanzwe abikora, ni ukuvuga niyo abikora 2 3 ntazobeshegwa n'abantu 3, ntazobeshegwa n'abantu 5, tuzoba twamaze kumenya yuko ya farumasi partenaire canke wa mukozi wa mituwere ariko avyifatamwo nabi. Iyo nimero rero izotangura gukora itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu, ni kuwa mbere nk'aya mango. Umushikiranganje wo gushigikirana n'agateka kazina muntu Imerde Sawushimike nawe agaruka gutanga impanuro ku bakozi ba mituwere, agashimikira ahanini ku bintu nyamukuru bibiri: kwakira neza abagwayi biturishira hamwe mituwere hamwe n'itangwa ry'imiti, agahamagarira abo vyega bose kurangwa n'inyifato runtu. Abahanuye tubasaba yuko bogenda bakakira neza ababituye, na cyane cyane ko biturwa n'abantu bagwaye. Tubasaba ko bokoresha imvugo iremesha kugira ngo umuntu abituye ubwa mbere yumve aremeshejwe n'ingene bamwakiriye, gutyo ndazi aza gushikira imiti ariko ku mutima yumva amerewe neza kubera ko bamuyagishije neza. Ikindi twashoboye kubahanura ni yuko bogerageza kugaragaza by'ukuri uburongozi bwiza muri bo, kuko iyo umurongozi abaye mwiza ashira ineza imbere yabo ajejwe. Abakozi rero ba mituwere twashoboye kuvugana, twabahanuye ko bogaragaza uburongozi bwiza muri bo kugira ngo bashire imbere ineza y'ababitura, gutyo nabo ababitura boroherwe. Tunabasaba ko bogira inguvu zose zishoboka kugira basubire bagarukane icizere ku banywanyi ba mituwere, basubire biyumvemo mituwere. Utwo tuntu twose tutunenge tugaragara tudukosore, kandi iciza nuko bavyemeye yuko abashoboye gukurikirana inama bemeye yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bishize kugenda neza. Amafarmasi afitaniye partenariat na Mutuelle de la Fonction Publique, ariko akabadaha imiti abanywanyi ba mituwere canke bakayigurisha 100%. Icambere tugiye gukora nuko tugiye gutunganya ibiganiro hagati yabo kugira ngo nubumve nabo ko bakwiye guhindura ingendo, kuko ntibariko barubahiriza amasezerano abahuza na Mutuelle de la Fonction Publique. Tugiye gutunganya rero ibiganiro nabo kugira ngo turabe ko dushobora gutorera umuti ico kibazo, kandi nabo twabahamagarira yuko bakwiye gukora ibishoboka byose kugira umunywanyi wa Mutuelle de la Fonction Publique nawe yoroherwe igihe ariko aritura Mutuelle de la Fonction Publique akeneye ko imutunganiriza ngo imuhi imiti.
mu ntumbero yo korohereza abanywanyi b'ishirahamwe mituwere umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Anosiate Sendazirasa avuga ko urutonde rw'imiti yemewe kuba yirihigwa ruherutse gusubirwamwo ivyo ngo bikaba vyavuye ku biganiro iryo shirahamwe ryagiranye n'abasanzwe bandika iyo miti bo mu turere tune tw'igihugu.